Jewe nitwa Niyongabo Severe, niyo mazina yanje y'ikirundi. Jewe kugira niyumvire gushinga Sallon de coiffure, mu bisanzwe nsanzwe ndandaza service, bisigura yuko Sallon de coiffure ni ikintu udandaza service, ni ikintu umuntu akeneye mu buzima bwa misi yose. Rero mu buzima bwanje sanzwe nshaka guteza imbere cyane kudandaza service. Purchase your tracks today. Ndakunda cyane gukorera hamwe, abakwaferi nabo nkuko mu bisanzwe abantu benshi bazi ko abakwaferi bakorera bisumamo ku munsi, ariko iyo bambewe suko, iyo ubegeranije mugakorera hamwe muraheza mugafashanya kwiteza imbere nabo bagatera imbere. Mu jambo rimwe ikintu cyantumye nuko nifuza gukorera hamwe n'abandi kandi ndabegeranije. Mu bisanzwe intumbero yanje niyo kwegeranya abakwaferi n'abakozi bakorera ngaho kugira ngo babone ubudasa butandukanye n'andi masalo. Uko tuzi abakwaferi cyangwa abakozi bakora muri Sallon image atari nziza abantu benshi babiha, tubereke ko ari akazi, ari societe nk'izindi. Mu bisanzwe nashinze Sallon de coiffure nk'isociete yoteza imbere igihugu mu gutanga amakori, igateza imbere imiryango yanje n'iyabo. Purchase your tracks today. Iyi Sallon mubona tufise Sallon y'abagabo, tufise ibibanza bitandatu byo kwimosherezamo, ikagiramwo n'ikibanza cyo kurindiriramwo. Baraguha akantu burafata mu gihe woba ushitse utarashikirwa, barashobora kuba barakuyagisha, barashobora kuba baraguha icyo wifuza kandi kiri muri facture n'ubundi tuba turiko turakora. Abantu benshi batabizi ngaha tumwera ku mahera, abantu benshi batokwibaza, ariko uko ubeneficia service nyinshi ngaha niko ugenda uronka nawe ugatanga agashiruka gute ku muntu yabikoze. Akarorero, umuntu arakumwa, ahejeje kukumwa bakagusiga scrub kugira ngo mu mutwe umererwe neza no mu maso ugende usa neza, hanyuma bakakoza, baje kukoza bakagusiga ama produit ashobora gutuma atangaruka mbi zitumwe n'imashini mbi canke umubiri w'umuntu. Ibyo service zose rero cha tuzirihisha, ariko ubiravye byose turisha 1000 mu kwimosha, ariko umuntu nitwomwemerera ko agenda atisize scrub, cha twongera ko ikindi 1000, kandi umuntu nitwomwemerera ko agenda atiyoze, cha twongera ko ikindi 1000, kandi umuntu nitwomwemerera ko agenda atisize amavuta kugira ntihagire ingaruka mbi zogaruka kuri Sallon bavuga ati yimosheje habi cyane imashini mbi, agashira ko ikindi 1000. Hanyuma umuntu tukamuha akanafata kugira ngo umuntu ntagwisari ngako yashobora kurindira umwanya munini. Muri ico gihe murumva yuko izo service zitanu zigiye ku mahera 5000, ariko service mwisanzwe twe tumwera 1000. Ni ibintu rero abantu benshi badashobora kwiyumvira. Twebwe ahanini tuviza service, ariko mu ntumbero yo kurihisha siyo dufise intumbero yo gutandaza service nkuko twavyiyemeje.